kutanguye kumera amabere nza numbavuze ngo jya none bayita gute none ko muti kari ihoze kuri kwanje bayita gute sivyo ubitoye nzogaruka sije turababwira ku 11 bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Ndabaramukije, ndabagumbiriye, amahoro y'Umwami Imana bane namwe. Uyu mwumva ni mama Mnyishu. Imbere yanje ndi kumwe n'umuntu atari umushitsi kuri Axia, mumenyereye, mwumvirije, mwabonye. Gabo no musi je mbona je yambaye imipira iriko ibicapo n'ivyandiko. Sinzi ivyo ari vyo, reka aturamutse atwibwire, atubwire n'ivyo bicapo yemwe. Murakoze cyane bakunzi ba Axia TV, ni Florine Agakiza agarutse. Umwe yigeze kuba mu kiganiro ariko arashinga intahe y'ubuzima bwiwe. Aragarutse kuko atagarukirije harya intego atari yo gutanga ikiganiro gusa, ariko inyuma ya kirya kiganiro hariho uyundi mutwaro wo kumva yo haguruka agafasha abandi bantu bashikiwe n'ivyago nk'ivyamushikiye, non seulement abashikiwe n'ivyago mugabo n'abandi, kugira ngo duhimirize ivyo vyago tuvyicire hasi bitarashika, aho bitarashikira tubibakingire mu kubigisha inyigisho abana canke abavyeyi. Nkuko mubibona iyi centre yacu yitwa Salvation Center, centre y'agakiza. Murabona logo, hariko inzu n'umuntu ari indani, hariko n'ikiganza arico Salvation Center ije kugira ngo ifashe imiryango, ifashe abavyeyi, abana. Ni gute twokinga ayo mabi afatiye ku gitsina abera mu miryango, hamwe twe twibaza yuko byose bimeze neza, ngo ugasanga indani hariyo iyindi mibabaro itandukanye, cyane cyane ifatiye ku gitsina ariyo ikoreramo cyane. Florine ku batabizi yaradushingiye intahe, yaratuganirije, yaratubwiye ku buzima bwiwe, yaratubwiye ingene yafashwe ku nguvu akiri inkumi, ariko ubu no mu mama w'abana. Nukuri Imana yamugiriye neza. Noniga Florine, mu majambo makeyi, Salvation Center ihangiro ryayo ni ryari? Salvation Center ihangiro rya mbere nuko ufasha abantu bashikiwe n'ivyo vyago, donc lutte contre les violences sexuelles domestiques, ivyo bibera mu ngo. Tukongera tugafasha n'imiryango muri rusangi, imiryango kugira ngo tugire ama sensibilisation, kugira ngo tuvugane, tubivuge, kuko uko kubitinya kubivuga ni kubera abantu baba batabizi yuko bishobora kubaho. Ariko dukwire hose mu makomine y'igihugu yose, mu ducimbiri, kugira ngo abantu bakanguke, babeveye, kugira ngo bamenye ngo birabaho. Ni gute twoshobora gufasha abana bacu, ni gute abavyeyi bofasha abana, ni gute abana bovyikingira. Hagati yaho dufashe kandi n'aba victime, n'aba auteur, abo babikorewe kuko babikoze, kuko twemezanya neza yuko nabo ntibaba bari normal, ntibaba bameze neza, nabo nyene barakeneye ubufasha kugira ngo bashobore kugaruka ku nzira nziza, kuko nta gitabwa ahari. Dufashe kandi n'imiryango y'abo bana bashikiwe n'ivyo vyago, kugira ngo tubaganirize, tubafashe kugira ngo nabo ntibikumire muri societe, ariko bumve ko nabo ari abantu b'agaciro, nubwo ivyo vyoba vyarashikiye abana babo. Muri rusangi nivyo, naho ndabivuze ndabipfunyapfunyije, ni ikintu kinini, ariko
nibaza ngo nicamara kwaguka rwose uzogaruka utuyagire, utubwire Salvation Center aho igeze, utubwire umusaruro wayo. None ko uno musi aha hantu turi si mu kigo ca Salvation ibyo ari byo byose, ni iki catumye wumva woza aha hantu? Ego, ahantu turi si muri Salvation Center, si ni Bujumbura, kandi turi muri province ya Bujumbura, komine Bubanza, muri zone Musigati. Ego, mwari mwigeze kubona mu biganiro byatambutse hariho abana bashikiwe n'ivyo vyago imusigati muri Gitonganirwa. Rero niyo mpamvu ntitugomba yuko abo bana tubata. Abana turabakurikirana kugira ngo nabo baje kw'ishure, kugira ngo nabo bazavemwo abantu bahambaye, kuko turizera yuko nkuko je Imana yangiriye neza nkaba ngeze aho ndi, nizerera cyane yuko n'urya mwana wa twaza byashikiye wa 4 ashobora kugera ku bindi bintu nawe akazoza gufasha abandi mu gihe ciwe. Niyo mpamvu rero twaje muri iyi komine kugira ngo dufashe abana, dufashe abavyeyi kurungika abana kw'ishure mu bintu bike twaronkejwe byo kugira ngo batangure ishure baguwe neza. None Florene, muri Salvation Center yipfuza kuzoba ari wenyene mu mirimo canke arakikuje? Oya, Florene Salvation Center ashobora kuba ari wenyene. Nibaza yuko muza kubibona ahandi hato, ni ekipe y'abantu dufatanya, kuko umutwe umwe ntiwigira inama, wigira ngo gusara. Ego, turi kumwe n'abandi kandi abaganga, abapsikologe, nkuko muza kubibona, n'abandi bari mu madomene atandukanye. Ngiraho kandi ndavuga ngo mpamagarira n'abandi babumva iyo mutwaro, n'abandi babumva ibintu twoba turiko turakora, amahangiro yacu, nabo bumva hari ikintu boshobora gukora kugira ngo dushike aho kure hose, kugira ngo dusove imiryango yacu. Karibu cyane. Numbaza ko twogiga ko tubwira abantu ko muri Salvation Center atari kuba abantu bose ntibemera kuza ahabona, ariko turahaye kaze umuntu wese, n'uwuzoshaka ko bibera mu ibanga, wumva ashaka ko bamwumviriza, wumva ashaka icyo aterera, ko abantu bose tubahaye kaze. Sivyo none ga Florene? Yego cyane, barahawe ikaze kugira ngo dusenyere ku mugozi umwe. Tunashimira n'abantu bamaze kumva ko ka. Ego, dushimira abantu gutegura igikorwa ugashikaho uvi Bujumbura ukaza ahantu nkaha, ntabwo aba ari umuntu umwe, ariko n'abantu benshi. N'ukuri Imana ibahezagire cyane, ibahezagire. Muraza kubibona ingene abana banezerewe, ingene abavyeyi banezerewe. Ubutumwa bwanyu twarabushikanye. N'ukuri wari umunezero ku bana no ku bavyeyi. Cuti bakundwa ba Axia, turabahaye ikaze muze kubana natwe. Twari kumwe n'abandi bantu, twazananye n'abandi bantu, muraza kumva inyigisho zahabereye, muraza kubona yuko hakiriho intambwe. Rero turabaterereje namwe umwanya wanyu, mudufashe kuvuga. Sivyo ga Florene? Bubahuke kuvuga ivyo bintu bagize ibanga, kugira ngo ivyo bintu twataze mu nda tudazotarura ibiboze, kugira ngo bikunde, ivyo bikomere bigende birakira kandi ubuzima bubandanye. Rero turabahaye kaze, mubane natwe umwanya wose tuza kumarana hano, kandi tubabwira ngo ni karibu umuntu wese yumva yogira icyo aterera Salvation Center, na cane cane ko ikiri mu ntango. Mwarahezagiwe cyane. Twaraje muri komine ya Musigati ubwa mbere, tuzanywe n'amakuru twumvise, amakuru ataryoshe, mugabo twifuza kuyabyaza umusaruro naho atararyoshe ayo makuru. Ngira ngo murayazi, mwarayumvise. Hariho abana nibo batumye duhaguruka, nibo batumye tuva i Bujumbura turaza Musigati. Muraza kumva byinshi kuri ibyo, ariko ni navyo byaduhagurukanye uno munsi. Intumbero yacu niyo kuba hafi y'abo bantu,
bashikiwe n'ivyo vyago, niyo guhanurana, niyo kwigishanya, niyo kuvugana kugira ngo twumve ingene ubuzima bubandanya nyuma yo gushikirwa n'ivyo vyago. Nk'uko nabivuze nitwa Gakiza Florene, nkaba nanje ndi umumama w'abana 3. Jewe nanje ndi umwe nk'aba bana bashikiwe n'ivyo vyago, naje vyaranshikira nkiri muto, nishikira ndabikorewe n'umuntu wo mu muryango wa hafi. Mugabo ico gihe biba sinigeze ndonka amahirwe kuronka abantu boza bakanyitaho, bakamba hafi, bakamvugisha, bakantwara kwa muganga, ivyo sinigeze ndabironka. Rero igitondo kimwe ndi mu rugo mbona inkuru y'abana b'umusigati gitunganirwa bashikiwe n'ivyo vyago. Nkibibona ca numva mu mutima ikintu twirimbira ati wewe ko ivyo bintu vyagushikiye, ukiga amashure ukayaheza, ukaronka ahantu wisumamwo, bigakunda ugashobora kuronka urugo, ukaronka n'ibibondo, ni ikihe kintu kikubuza kugenda gufasha bariya bantu nabo bishobora kuba vyarashikiye ugasanga no mu karere barimwo ntibabitahura, aho bamwe bashobora kubaharira ivomo kubera ivyo bintu vyabashikiye, aho no kw'ishuri bashobora kubabwira ati we kwiba ivyagushikiye nta n'akamaro ko kwiga. Rero ndavuga nti reka mpaguruke kugira ngo fashe abo bana, sigurire n'abo bavyeyi ko naho umwana vyoba vyamushikiye si kuvuga ngo ubuzima bwobo bwoba buheze, ariko aba afise ayandi mahirwe imbere. Rero ico nico catumye mpaguruka kugira ngo shinge iki kigo gifasha abo bana, ntigifasha abo bana gusa, ariko twasanze n'abavyeyi dukeneye kwigishwa ingene turera abana bacu kugira ngo tubarinde ayo mabi. N'abana ku myaka yabo mike tukabigisha nabo ingene bovyanka canke iyo binashitse bakabivuga kare, kuko ibintu nk'ivyo twasanze vyavuzwe igihe kinini cahaciye ugasanga abana baramaze kononekara. Iyo niyo ntumbero nyamukuru yatumye tunava iyo turi kugira ngo tuze ngaha, ni kugira ngo tuganire, kugira ngo abavyeyi ntimuce muharira ivomo aba bana, nimba wari ufise 3 bigashikira 2 canke 1 kuko umengo umwana sico kimwe n'abandi. Jewe rero ntahe yigendera ko umwana bishobora gushika kandi akiga bigakunda, agatera imbere akaba n'umuntu akomeye, nawe agashobora kuzofasha abandi. Ivyo nivyo vyadukuye Bujumbura, mu ntara ya Bujumbura, tuza muri no ntara kugira ngo tuganire n'abavyeyi, tuganire n'abana muri iki gihe twimirije gutangura amashure, tubatekerere impanuro, ni gute twobaho dukingira na bariya abandi bana, ni gute twobaho, niyihe migenderanire umuvyeyi n'umwana bogiranira kugira ngo ayo mabi, kuko ahera mu muryango, ugasanga yisha abana bakiri bato akababuza gutera imbere. Rero si jewe naho ari jewe nserukira iryo shirahamwe, mwabonye ko twazanye n'abandi, hariho ababa baravyize barabinonosoye, niyo mpamvu nagomba nk'umwanya umuntu yabinonosoye yavyigiye kugira ngo atuganirize ingene twokwitwara, ingene twofata abo bana, ingene abana nabo bokwitwara. Nivyo ntarinze kubicisha amajambo menshi, nico. Murakoze cane. Nta soni ngira zarahetse, soni zaragiye, ukuri ndakuvuga. Ariko ahanini twiteho indero y'abana bacu, twiteho indero y'abana bacu, abana bacu tubamenye,
sibyo by'ababyeyi kurya Imana ituzi natwe tugerageze kumenya abana bacu, tugerageze kumenya ingene baramutse, tugerageze kumenya ingene biriho, tugerageze kumenya ingene barara, kandi tureke guhishira, sibyo? None burya abagabo bakora amabi abagore babo ntibaba babizi. Erega bahera ku bagore babo nyene, mugabo abagore babo ntavyo bavuga. Hariho n'imico y'ikirundi ivuga ngo niko zubakwa, ngo niko zubakwa, kuko kenshi ayo mabi burya akora abagabo, sibyo? Kenshi naho abagore nabo nyene rimwe rimwe atawubura isato ibidahizwe, mugabo ahanini abagabo ivyo turi inkwezi y'amarere, sivyo gabashinga ntari. Tugerageze barya abagabo bandi tugendana tuze turabahanura. Ikindi ndabasavye duhimirize, tureke kubigira ibanga, tubibwire n'abandi wagize ikibazo iki n'iki nyarukira kwa muganga. Hariho abaremesha kiyago batwegereye, umwegereye aca kujana kwa muganga, akagufata ukuboko kwa muganga utahamenyereye, akakwereka ati injira aha n'aha n'aha, sibyo? Abaremesha kiyago ndazize barabikora iyo mwabashikiriye, sibyo? Ivyo mubikore. Abo bantu nabo babahendesha utu n'utu ntimwemere, kuko kenshi iyo amabi nk'ayo yashitse hariho abacavuga ati reka tubihereze ngaha ntivyirirwe biraja habona, tuba turiko turimaramara, kuko amabi nk'ayo kenshi akorwa n'abantu begereye mu muryango, sibyo? Ukaca usanga abantu bagomba kubipfukira, bagomba kubitorera umuti hagati yabo. Ivyo si ivyo gutorera umuti hagati yabo, kuko haba hariho uwundi muntu muriko murica, sibyo? Naho yoguha iryo cupa, none icupa urinyoye ntutuja kurisoba, ubundi nawe ubuzima bwiwe bukaba bupfuye. Urumva yuko tuba twishe kazoza k'umwana. Rero ntitwemere naho yoba arinde uwo muntu tumudome k'urutoki kugira ngo bibaye ngombwa n'ubutungane bukore, sibyo? Icambere co nababwiye yuko uwo muntu aba ameze aba agwaye, nawe nyene avugwe, sibyo g'abavyeyi? Nawe nyene avugwe, kandi bibaye ngombwa n'ubutungane bukora akazi kabo, sibyo? Rero ntitukigire ibanga. Namwe bana mukundane n'abavyeyi, muyage n'abavyeyi, kugira ngo ingorane yose ishitse umuvyeyi ayimenye, ashobore kubafasha hakiri kare itarayangara, sibyo? Mw'ico gihe tuzoba turiko turakora neza, kandi natwe tuzobona yuko kuva i Bujumbura gushika ngaha tutataye umwanya. Urabona ko utanguye kumera amabere, nza numvavuze ngo rya none bayita gute? None ko mutiye kari ihoze kuri kwanje bayita ndashaka kucumva cane, uko niwatinya kuvuga iki tumanutse hepfo mw'ishuri bayita amabere. Kandi amabere y'umugore aratandukanye n'amabere y'umukobwa, n'ivyo bigera bitoye reka. Amabere y'umuntu w'umupfasoni y'igitsina gore kimaze gukura aratandukanye n'amabere y'umugabo. Batubwiye ngo tugende tuyage n'abana bacu. Nanje ndi umurundikazi, sivyo? Yuzuye kuri papa kuri mama, kandi nanezerwa ko ndi umurundikazi. Hari urupfasoni tugira abarundikazi cyane cyane, mugabo rero ubwo rupfasoni ntituje kuvuga ngo turushire ku ruhande,
mugabo tuje kuganira ukuntu rwa rupfasoni rwacu tworukoresha ariko tukabwiza abana ukuri, sivyo? Baheje kutubwira ngo abana bagize gute yewe barumva, sivyo? Mubara kubaza ati mama none je navuye hehe, rero namubwira ngo urumva ngo umuntu yagiye yari yakwisoko ngo ndakuronka nawe umwishe, rero namubwira ngo urumva ngo je urumva ngo none mama agifise inda ngo ndugufise mu nda hanini, urumva ngo nibiharage byinshi, oya ntabuna rero inda y'ibiharage n'inda y'umwana iratandukana. Birakwiye yuko umwana atangura kumenya ahava iki umwana ku myaka yiwe, mu mvugo yahagize gute ageze, sivyo? Nahe rero kuri ya mabere, kubera yuko birakenewe ko umwana amenya ibimugize, sivyo yewe? Birakenewe ko umwana amenya ibimugize, birakenewe ko umwana amenya ahantu kizira ko bagira gute akorako, sivyo? None mutabimubwira azobimenya gute? Bazohakora aca amenya yuko bakoze nko mu maso canke nka hehe nko ku kuboko, sivyo? Twubahuke rero, ntituba twashize isoni, ntituba twataye urufasoni, mugabo ni ku ntumbero y'ukurera abana bacu neza. N'ijambo ry'Imana ryavuze ngo abantu banje bishwe no kutagira gutera kutamenya, sivyo? Umwana mutoyi uramubwira agapipi, siko? Sizi mwengene ngo bivuga mugabo bikabwa agapipi niko koroshe kuvuga. Uramubwira agapipi kandi ukamubwira agapipi kiwe, ukamubwira ico gakora ko kizira ko bagakora ko yewe. Akamenya ko niba agiye ku mwanda mukuru ubundi ari mama muhanagura canke mukuru wiwe canke niba ari ahandi hantu araba umutantine, sivyo? Hama akamenya yuko ari udupipi tw'abakobwa dutandukanye n'udupipi tw'abahungu, sivyo? Shimye kubivuga kugira ngo muvyumve. Nimwaguma no mufobeka uza kumubwira ibintu by'uko umwana wamusumye, ukamubwira ibintu by'uko umwana ntumbaze ngo yaciye mu kanwa nta bana bacayo, hacayo ibiharage bimanuka, sivyo? Uko rero umwana agenda arakura, ugenda uramubwira imvugo ashobora kumva, mugabo wahereye hehe hato, ugenda uramubwira bukebuke, mugabo ibihimba by'umuntu abimenya hakiri kare, kuko turababuza no kwisoba, sivyo? Urumva rero ugenda uramuha indero, niwo muha rero ya ndero azokuraza ati aha kirazira kunkorako, amenya ati uyu muntu yankoze ngaha yagize amakosa, kubera ko we mama uri umugenzi mwabiganiriye aza bikuganire, uko abana bacu iyo bakura baza baraganira n'abantu aho hanze, kandi hari igihe bababwira ibitagize gute ibitarivi, sivyo? Ako nari numva ntogatahana muvyumve niho bihera, kuko ataramenya aho kizira ko bakorako ntazoza kubwira ko bakoze habi, kuko abantu bose mu yambona yaba mama ngo Claudine yandamukije ngo na mama wa yandamukije, uko nazi ko ari bisanzwe kubwira gute uramukana. Rero dutegerezwa kubabwira kugira ngo bamenye byari uyo muntu aba yamukoreye ibitari ivyo, kuko hari akantu kubera ko umwanya ni muto, ubundi gufatwa ku nguvu hari igihe bitangura ariko wa muntu yatanguye kumukorakora. Ikirundi kiragoye sinumva ingene ndabivuga, mu gifaransa ngo namatushuma. Rero kujya kuntu umuntu azara mukorakora, ni byiza ko umwana amenya ati uyu muntu ankorakora ahantu atategerezwa gukora. Ako kantu ndabasavye mukabike muri ntibate, kandi kubiganira n'umwana nta bushira soni burimwo, ubwo muri umupfasoni ahubwo umupfasoni w'ubwenge, sivyo? Ubwa mbere tuje hariho abari baraje ubwa mbere, ariko twebwe n'ubwa mbere tuje twiyumviriye yuko twoza natwe tukabaherekeza kubera umutima w'urukundo. Twari tubazi kandi nawe ntimutuzi, mugabo twumvise tubakunze, tuvuga duti aba bantu reka tugende natwe tubarabe. Twiyumviriye ko kera tukiri urusoro itaranatubumba yari ituzi. Burya rero ngaha hariho abantu bakunda kuvuga ngo turi ku butumwa, tugire Kristo, turi ku butumwa. Ba mama muranyumva, ba papa muranyumva, turi ku butumwa kandi bukomeye, kandi igihe kigeze tuzogenda dutange raporo imbere ya papa, tutange raporo y'igikorwa yaduhaye. Twumvise ko hariho abana ngaha bagize ikibazo, nagira ndababwire ko muri abagaciro cyane mu nyonga z'Imana.
cyane. Urashobora kwiyumvira ibintu byakubayeko ukumva umenga ntiwikunze, ukumva uriyanse, ukiyumvira uti mbega je ni kubera iki Imana yarampevye. Ariko nagira ndakubwire waremwe mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba, muri abantu badasanzwe. Ntabonzi abo byabayeko, ntabonzi, ariko nagira ndababwire uguma uri umwana w'Imana. Kwa kundi Imana igukunda, yagukunda bitarakubako n'ubiragukunda. Tugire Kristo. Rero ndagira ndababwire iri jambo swenda ribasomere ngo nkiri rusoro inyonga zawe zarambona, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanje yose. Birya byose bigenda biratubaka. Burya mu gitabo cy'Imana yari bizi kuno munsi tuzoba turi ngaha turiko turavuga ibinyene, turiko duhagaze hagatangura naka hagasubira naka, nta gishasha kibaho. Burya no mu gitabo cy'Imana ibigenda biratubako, biba byiza biba bibi, biriho biranditswemo. Wewe gusa nimba byarakubayeko umenye ko Imana igukunda. Ntituje kurihira amashuri abana, ntituje no kubarungika ku ishuri ngo tubahe ibikoresho bikwiye, mugabo akagakemanyi mukakirana umutima w'urukundo. Kandi ntikavuye muri twebwe gusa, hari abandi bantu bipfuje kudufasha, bipfuje gutanga iyo kaye naho yo bari imwe, kugira ngo abantu bimusigati nabo bagende ku ishuri baryohewe. Sivyo? Murumva yuko Imana ikundana? Nta kuntu yahagurutsa nk'umunyamwaro canke umunyabururi ngo yiyumvire ku munyamusigati. Siko? Rero mutwakirire gutya nyene n'umutima w'urukundo, hama namwe mudufashe ibyo twaganiriye ntibibe impfabusa. Sivyo? Turagomba ngo uko twabinuma, uko vyaguma mu gifuri, ugasanga hari umwana ubuzima buhagaze kubera yuko yafashwe ku nguvu, no kuri turashaka ngo bigire gute yemwe bihagarare. Ubitoje nzogaruka sije turababwira kuri 11. Wazugire nawe witwa nawe nzogaruka kuri 11 kuko yamanota meza. Imana izobane nawe. Nawe nzogaruka kuri 11 wabaye wa mbere. Sivyo?